ariko aravuga arakuryosha ryosha ariko arondera ukungene anyoha ubuzima bw'iwawe. Ntusura kwibuka programu wari ufise wumva umengo umuteza ugutwi kubera ko iminwa yiwe birivuze ngo itonyanga nk'iki gigu shubo kandi akanwa kwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Ngo wakane iyo wifatikanije nawe ngiri iherezo ry'iwawe nukururirwa mu buzima bw'iwawe n'umururazi nivyo imiryango yacu myinshi irikirabamwo uyu mwana wame ubizi nta kindi ivyo gusedisha vyose ivyo yo guhendesha vyose uri kumanuka ikuzimu ivyo yoza akwereka yuko wihenze utarukwiye kubana n'uwo mugabo mubana ariko akumanura ikuzimu. Umuntu yamaze gutegwa ari impweme Yezebeli mu miryango yacu ivyo akora ibintu bireze arashobora kuba atagira mu nyumvirize neza. Ibi ni ibintu nibone si ibintu numvise ibintu niboneye. Hashobora kuba atarubaka inzu yiwe mugakubakira inzu muhabara. Hashobora kuba atarasohokana umugore yakoye muri restaurant nziza mugabo restaurant y'ibisazi akayisohokana mu muhabara wiwe. Mwibasika ivyo bintu babiri normal no. Arashobora kuba agenda mu mudugu ushaje ariko umuhabara akamugurira umudugu w'umuruturutu mupya mushasha. Ari hamwe bashaka kuca bavuga ngo yamushize mu icupa. Yoza umuntu wamushize mu icupa ngo ubwenge bwiwe baragize ikintu babufise ko control barategeka shaka imodoka nshasha shaka voyage shaka iki ivyo udashobora kuha abazokwegeranya igihe uzo witavye Imana wapfuye ukaza kubiha Murundi. Imigani 5 gwera ku 8 ayo majambo n'abasomeye ubushize ariko numva kandi no yagaruka kuko still ni imwemu ya Yezebeli birikirako nyarukiriza gatoya. Imigani 5:8 this is the spirit of Jezebel. Havuga ngo kuko iminwa narababwiye kenshi Imana ikiravuga amantite amwamwe irashobora kwitiza igitsina. Mutumva ko hari umuntu ijambo ry'Imana iko ri offense ngaho kuva baye offense navyo nyene birafite ico bisobanuye. Mvuze umugore w'icigenze ngo yadututse nani kuvuga ngo yani majambo ukonfirmye ko ari we kuko iminwa y'umugore w'icigenze itomyanga kiki gigucubuke. That the spirit of seduction. Ariko aravuga bavuze ubuki ni ikintu gisosa ariko aravuga arakuryosha ryosha ariko arondera ukungene anyoha ubuzima bw'iwawe. Ntusura kwibuka programu wari ufise wumva umengo umuteza ugutwi kubera ko iminwa yiwe birivuze ngo itonyanga nk'iki gigu shubo kandi akanwa kwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Ngo wakane hava ngo ariko iherezo giwe rirwa nk'umururazi rikarishe nk'ubugi bw'inkota. Iherezo giwe ni kuvuga ngo iyo wifatikanije nawe ngiri iherezo ry'iwawe nukururirwa mu buzima bw'iwawe n'umururazi nivyo imiryango yacu myinshi irikirabamwo uyu mwanya. Umwana yaragiye kuzotuma umuryango wose ugirirwa neza. Uwo mwana nturonke n'amahirwe yo kumuhamba. Ukurika impwemu ya Yezebeli ikora. Impwemu ya Yezebeli nimba kurya mwanka Satani nikumbiza kwanka nimweme Yezebeli mu miryango yanyu ngo rikarishe nk'ubugi bw'inkota. Next verse hasavuga ngo ibirenge vyiwe bimanuka hehe mu rufu nta kindi ari karondera. She's after death, she's after guhomba destruction. Avuga ngo intambuko ziwe zimushikana hehe ikuzimu. Wame ubizi nta kindi ivyo gusedisha vyose ivyo yo guhendesha vyose uri kumanuka ikuzimu. Ivyo yoza akwereka yuko wihenze utarukwiye kubana n'uwo mugabo mubana ariko akumanura ikuzimu. Impwemu yateye umuntu asubira kwibuka ivyiza Imana yakoreye ubuzima bwiwe atangura kumanuza Imana. Kera warashima Imana yuko Imana yakugire neza ivyo bibakure yiwawe ugatangura kubona aho umengo hari ibindi vyari bikwiriye atari ivyo kumanuza Imana. Kuri impwemu ya Yezebeli imeze ku murongo ugira 6 hasavuga ngo bituma atabona inzira isenye y'ubugingo ingendo ziwe ziradandabagirana kandi ntazi yaje. Impwemu yateye ubuzima bw'iwawe uku niko ubuzima bwawe buzotangura kugenda. Number 1 ntuzokongera kubona inzira isenye ntuzosubira kubona icyerekezo cy'ubuzima bw'iwawe. Ivyo ukora utangura kubikora nk'umuntu ariko arita. Bamwe iyo tuvugana akubwira ngo nanzi sinahuri ivyo ndimo sinahuri cyane sinahuri gituma ndiko ndamuri buno buzima kubera ko niko Yezebeli ameze. Yezebeli akwaka icyo nitabisidite akwaka ibijyanye no kumuntu muzima. Nico gituma mu vyo akoresha ikintu cyitwa vino. Iyo umuntu yaboreye munabizi atakaza ubwenge agenda dandabagirana akora ibyo atiyumviriye arabeshwa vyoroshe nta bisidite iba igihari. Ico gihe umuntu yamaze gutegwa ari impweme ya Yezebeli mu miryango yacu ivyo akora ibintu bireze. Arashobora kuba atagira mu nyumvirize neza. Ibi ni ibintu nibone si ibintu numvise ibintu niboneye. Hashobora kuba atarubaka inzu yiwe mugakubakira inzu muhabara. Hashobora kuba atarasohokana umugore yakoye muri restaurant nziza mugabo restaurant y'ibisazi akayisohokana mu muhabara wiwe. Mwibasika ivyo bintu babiri normal no. Arashobora kuba agenda mu mudugu ushaje ariko umuhabara akamugurira umudugu w'umuruturutu mupya mushasha.
ari hamwe bashaka kuca bavuga ngo yamushize mu icupa. Yoza umuntu wamushize mu icupa ngo ubwenge bwiwe baragize ikintu babufise ko control, barategeka shaka imodoka nshasha, shaka voyage, shaka iki. Ibyo udashobora kuha abazokwegeranya igihe uzo witavye Imana wapfuye ukaza kubiha mu Rundi. Impwemu ya Yezebeli igeze kure muri kino gisagara cyacu ku buryo umugabo ashobora kuza akabwira umugabo yakoye umugore akamubwira ngo sisure kukumva uriko uranyandagaza mu ibarabara, mbwira yo wawe mukoye ndayagusubize ntakiru wawe, shaka kabana nanje. Kandi abo bantu bari mu ishengero. Impwemu ya Yezebeli igeze kure mu miryango yacu ku buryo umumama ashobora gufata umwana we w'umukobwa akamushingira umugabo angana n'umugabo wiwe, akamubwira ngo genda kugira ngo tubone ingene dushobora kubaho. Umwana akagenda agasufura ubuzima bwiwe bwose, abana n'uwadakunda kugira ngo abesheho umuryango. That's the spirit of Jezebel. Impwemu igeze kure. Narababwiye kungene Yesu avuga ngo inyigisho ziwe z'ibinyoma. Inyigisho ziwe z'ibinyoma ni inyigisho zizana abaturage biswa ngo bariko ngo baraminuza, bariko baramenya amasiyansi, ubwenge buhebuje, mugabo ari abakino kintu aho ugasanga ni yanzira ibajana mu mahonero bitije bagenda badanda bagirana. Umwana akakumvisha ngo yumva ari umukobwa kandi ari umuhungu, umwana akabikwemeza. Uyu munsi abakozi b'Imana bariko barakora amaroregwa, agaca shavura. Rafa pasara umugenzi ariko arambwira umugenzi wiwe yamuhamagaye amubwira ngo ubu ngusigaye nguhagara kuri podium ngukigisha jewe. Ati nakwigishije ryari? Ngo ntiwavuze ngo umukozi w'Imana ngo yataye umugore. Ati n'ubu abantu bose bataye abagore, ubu tuze tureka kubavuga kubera wewe wataye umugore, bashaka kutunumya. Vuga ibitabababaza. Impwemu ya Yezebeli yarashitse mu ishengero rya Kristo, ariko munyumvirize neza, ntituzoreka kubivuga. Bishake bibarye mu matwi, ntituzoreka kubivuga. Ntibashaka ko tuvuga ubuzima bw'ivyaha barimo. Kubera iki? Umwana akakwemeza yavutse ari umukobwa akubwira ngo ya mwe mumbona nk'umukobwa ariko jewe numva muri jewe ndi umuhungu. Bamwe batabana bivugana neza gusa benshi nuko batari spirituel ngo bace bumva neza langaje ya Yezebeli. Avuga ngo numukobwa mu mubiri w'umuhungu. Ufata reka avuga ikintu kimwe, uwo mubona nuye muri ko murabona, mugabe ndani harimo yundi ariyo. Uwo wundi ninde? Ni Yezebeli. Yarabahaye n'uburyo bwo kubivuga. Uyu munsi ariko arakorompa abatwara ku buryo mu minsi iri imbere kugira abashaka kuguha agrema yo gukora ariko bazodusinyisha ivyete vyemeza yuko umuntu aje ari homosexuel tumwakira kandi tukamureka akabana yakorera Imana. Sinasi nuze wumva ijambo ry'Imana, mugabo vyongeye hariho umurongo utukura. Mu mwanya utarihana tushobora kuzana ikizira ahera, sinzokwakira no muri korale nkakumenya nkumva neza ko uwo mwuka uri muri wewe zobanza manda gukure mu handi kuko umwuka ubandukira ku rugezo rubi ruteye ubwoba ngo kuva kera hose ko namye niyumva ofete bavyumva nyene kuva bakira abana, kuko harabo iyi mpwemu ya Yezebeli yandukira kuva mu kuvuka kwawe, nta handi biva. Hamye umuhemu ko bakura bagakurana kuryo utoa urishobora kumubwira ibinyuranye n'ivyo yumva. Sinije ko nzobivuga ejo, kuko iyi mpwemu ya Yezebeli nta kindi bereyeho niyo gupinga ikintu cyose cyashinzwe n'Imana, kopoza Imana mu bintu vyose, cyane cyane mu ngingo yashinze. Tuzobibona pete ku munsi w'ejo canke sidi ku munsi kugira. Byo ni impwemu ya Yezebeli. Umwe aravuga mu nama y'abakozi b'Imana ati ubu dufise ikibazo n'abantu bari barahinduje ibitsina. Yari umuhungu bamubaga bamugira umukobwa. Ubu rero bamenye neza yuko bari baratewe. Ubu dufise ikibazo cukungene basura kugaruka muri leta initiale yabo. Ibi vyose biriko biraza ngurumva nyene ngo kurimita imvyaro, uravyumva nyene ngo kurimita ngo demografi ngwiki, uravyumva umwana aje agira kangahe uzomutangira amakori. Izi zose n'ingingo ziva kuri iyi mpwemu ya Yezebeli, kubera ko haje umwana w'igitsina utashaka atoni mu mukure. Kwisha bigasigara ari ibintu vyoroshe. Umwana yamaze kubaho agapfa. Aya ma metode amwamwe mumbabarire, hari ama metode amwamwe y'uyu mugore Yezebeli. Benshi bashobora twakiza yuko tutaraba intellectuel. No, siko biri. Turiko turabira mu ciro cy'ijambo ry'Imana. Sinanse ubuganga nta na gato, mugabo ko umuntu agenda agasambana inda yose atwaye agasanywa ibinini yo kwikurayo, uravyumva umwana yamaze kuba ubuzima bwamaze gutangura. Ivyo mwibaza ko ivyo binishaka kwijana gutyo nyene. Yezebeli mu miryango yacu uyu munsi kubera ama abomination ageze aho atangura meme no korompa amajene ku buryo ubu zira dufise abana bavanze bari hybride. Mwavyumva? Hybride ni gihande kimwe c'umuntu, ikindi gihande ni diamond. Yo biri kiravuga ingene ishengero rizohama mu gihe cyerezo, mwibaza ko rizohama kubera iki? Kubera ibi ntaya mabanga ibintu bisigaye bigaragara gutya, mugabo nta numwe ashobora kubivuga. Kubera iki? Kubera kurumva nyene ariko aragumura abantu, akumuteza kubimenya.